ikaze mu kiganiro cacu nyezina ndabutsa yuko ino ni samni zibone y'ubu n'ivyizigira umwandanya gutega biri kiganiro Viva Sport nk'ibisanzwe ijwi ni ryayo aragakiza ngira mwavyumvise yuko turimwo turi mu tuntu tumeze neza cyane ariko kandi ku bufatanye na SUPERBAT birumvikana yuko SUPERBAT rero twagiye tubabwira yuko niryo bati rya mbere ku isi twagiye tubabwira yuko sinibaza yuko ushobora kudandaza cyangwa ufise kenkayeri atabati rya SUPERBAT ufisemwe hanyuma uzuvuge yuko ufise kenkayeri ni hahandi uzobona bamwe bagenda bongira bagaruka uvuge ngo none ngo barya abantu ngo ntibaroze ngo urumva ngo bajangwa ikuzimu ngo korondera ngo yabakiriya kumbe hari bati baronderayo nawe ubwawe ntaryo ufise nuko rero hano tukaba turi kumwe reka mugeti abambasaderi canke bandi baraza kwivuga kuva muri SUPERBAT ni bigabo binini s'il vous plaît ico bagipima ibiro bike cyo bagipima nk'ibiro nka 85 nyamba bijya amabati nyamba bijiki ntavyo nzi reka mpere kuri runini ya cyane ngira rusumba abandi mwaramutse cyane gose radio TV buntu mwaramutse eri haragakiza mwakoze kudutumira meze fresh je ndashima Imana tunaongea na nani ego je nitwa Arsene Bucuti benshi banyita MC Babalao Bucutinyo umuvugizi wa Vitarone benshi ngozi baze canke umu MC wa Hari canke MC wa basket ibintu nk'ivyo uracavugira Vitaro ijanzo yivugira gushikamve uracayemera none ntemeye Vitaro no kwemera uravuze Vitaro mino misi kumenga uratitira uradegedwa sindegedwa ahubwo nje kukwemeza nga mari mavuze ngo sinoza muri studio yanyu naje sinaje waje nka Vitaro cyahi waje nk'urundi gwe naje nk'ibati rikomeye cyane waje nk'ibati rikomeye cyane muga ntiwaje nka Vitaro yoroshe cyane ivyo ntaco ndabivuga ko ndakubiza alright muri SUPERBAT none ko ndakuzi mu maradio ndakuzi nka MC ndakuzi nk'umuvugizi wa Vitaro muri SUPERBAT naho urumufundi wayo murakoze cyane nisanzwe ibintu byose vya mbere mu Burundi usanga ndimo na SUPERBAT urasiko giye shiramwe rikora amabati ya mbere mu Burundi ego cyane nkaba ndumu influencer nego ndumu influencer babandi usanga bafasha kwamamaza cyangwa kumenyekanisha amashira hamwe urabizi ko nawe ako kazi usanzwe bakora ngaha muri Butanyerera ni Bujumbura mu manokayo ego ndagushimiye urakoze cyane kaze cyane rero muri Simbizi Simbizi bone no kuri ndagushimiye cyane ni njya mbere ninjiye nabaye depayse sinari siko kugira umuntu adoga ngo musabare se passer genda mwikugaranza Bujumbura niho heza nawe mukakara gacimo urabona yuko no hagati mu gihugu hari heza haha kandi shimire watanguje ino radio ari we mugenzi wawe ego pole sana murakoze okay kurundi ruhande ndi kube nundi muntu menga numujeshi menga ni afande iwana amaso nyamba yame kubera amabati ya SUPERBAT acibibatse ukuntu ngira sinzi mwaramutse gakeye cyane meze neza ndaho ndashima Imana uri murundi yego genda murundi kabisa ateye amazi cyada ateye amazi genda murundi wimvukira y'Ibutanyerera amazina ku mazina nitwa Maniragaba Idris mugabo isi nyidagadurika binzi nka Simbizi wa Semavumba Simbizi wa Semavumba Simbizi wa Semavumba muranyumvira aba bose rero bahora bababona sometimes canke babomva niwo turi kumwe mwazino studio nkaba nsanzwe ndumwishwa w'abanyabusiga umwishwa w'abanyabusiga ego mama wanje avuka ibusiga aho bita mu bihebye ayi impande yo kwa ministre ego ministre burya avukana na mama esha uvuka mu giti we ni sawa cyane se ndimvukira nga ari umukaratusi nyamba ari umugereveri mukaba gusa nakuze numva umenga umuntu avuka be nangwa abavuka mu giti okay kaze muri studio ego mwakoze cyane kutwakira muri SUPERBAT bimeze gute muri SUPERBAT tuje gutera umusumari kuko ndazi ngaha n'abakunzi ba radio buntu barashingira intahe namubyo mugashingira intahe batigiza rya SUPERBAT yaramaze gushika ngahe Butanyerera kandi murazi yuko na SUPERBAT yashoboye no gusakarira umuririmbyi w'imvukira ngahanye n'ingozi kiri kuwakiri urumva rero nta kindi niyo nkuru nziza ibituzanye ndarijya ngaha tsange twibereye kwa nkuru nziza neza cyane urumva rero nuko rero uzanye n'inkuru nziza tuje kwa turi kwa nkuru nziza
tukaduza twaje duherekeje nindi kandi inkuru nziza urumva nico kiba cyatuzanye neza cyane ku rundi ruhande ndi kumwe n'ubundi nawe nyene nyambara umukoronere nyambara umugeneral sinzi general sinzi ko ari rucenge ndabona ariko washa niwe mugenerale wa mbere ku isi noba nzi afise dread sinzi mbo baramuzi beshi ku ma TikTok niki ariko reka nawe tumusabe yivuge General Rupfu intumwa 13 General Rupfu intumwa ya 13 yego nkaba ndi influencer General Rupfu intumwa ya 13 barakuzi cyane kuri TikTok nkumwe reka mvuge mu barongoye nabi yego yahuye n'amabi amwe akoregwa abagabo yego ariko niwe wavyikwegeye oya kwisanzwe akagoye umugabo kagora n'uwundi ngo akananiye umugabo kananira n'uwundi ibinaniye nawe je birakunanira cyo bikananira uwundi cyo bikananira uwundi bikongera bikananira uwundi neza cyane wewe nawe uje uva muri SUPERBAT ego jewe mva muri SUPERBAT ndi muri wa bagabo bashigikira abagabo bakomeye shigikiye umugabo akomeye ari we SUPERBAT yego mbo uyikoramwo cyane nawe ni nkuko kwa Bucuti nyene canke kwa tuvuga ibyiza byayo urumva tuyikoramo neza cyane nawe urahawe ikaze rero muri studio murakoze cyane good nuko rero ngira mwavyumvise nabagabo banini baje bava muri SUPERBAT nk'abayisakaje birumvikana ariko naje ntimwibaze ngo ndoroshe ko ivyo novuga kuri SUPERBAT hari gihe wosanga ntabibasumbije two batubinganya mugabo mwe bw'ubunyene muvuye mu ruganda just now yego niyo mwiviriye yego muje kumbwira yuko amabati yahezeyo muje kumbwira yuko yiyongereye muje kumbwira yuko kubera ko tugiye mu misi mikuru ya Noel na Bonane muje kumbwira yuko mugira muyatange ku bwishi kubera ko ibibuga biriko birubakwa hirya no hino atandukanye muje kutubwira yuko mugira mushigikire canke bigende gute reka mpere kwa MC Babala ubucutinyo mu vitaro adateye amazi nkuno mwanya muri SUPERBAT muje kudushikiriza iki ubwa mbere muri SUPERBAT murabizi yuko SUPERBAT ari ishiramwe rikora ibati mvyeyi kubera ko ari ibati mvyeyi ni ibati novuga ruse imigongo 11 iyo migongo rero kaberoshe novuga kumadika ko iyo uri kurasakara twabwira ica kabiri tuje kubabwira ihiganwa turiko turategura mu ntara ya Butanyerera mu Kirundo ni All Star Game Basketball aho rero muzi yuko yo shiramwe navuga ya SUPERBAT tsanzwe shikira inkino n'imico kama ico gihe rero mu Kirundo itariki 28 SUPERBAT izoba yazanye ambassadeur wayo ari we Kiriko akiri kugira teramisha abanyakirundo rero turaziko buntu ishika muri yo ntara cyo nica kabiri tuje kubabwira cya gatatu tuje kubabwira uburusho kuko twe tuvuga ko SUPERBAT Manuri Bey tuvuga ko yazanye uburusho ku bantu bagura amabati ya SUPERBAT abo naho tukaba tuzi ko ari benshi cyane mu ntara ya Kirundo navuga intara Butanyerera haba mu Kirundo haba Ngozi haba Kayanza aho hose tuzi navuga buntu ishika ndakubwira ikintu taruzi yego naho urumumenyesha makuru neza cyane ikintu taruzi nuko aha intara ya mbere ishoreramwo SUPERBAT ahantu hari abantu benshi bagura amabati ya SUPERBAT intara ya Butanyerera ivyo nobiyegwa gute numviriza Viva Sport kabaye rero urumva ko ico ari kigira gatatu ikigira kane nuko tuhimiriza abantu kudahendwa abantu benshi baza bagahenda bagura amabati yacu ngo kuri kimwaguza amabati afise imigongo mike amabati yose burya ahanini ku mategeko y'igihugu abafise santimetero ya 87 na 90 sigura yuko imigongo iba mike iba myinshi hari impamvu ijya mike ni kubera ko baba bakoresheje les normes zikwije ibisabwa ijya myinshi urazi ko ubunyegeri bwinshi butagira nte ntibwimba aha uramaze ko najya batatara ya SUPERBAT kugira iwe yasakaze urarondeza yako sinarinze kuyakura urarondeza ko ariko ajya iwacu yo muri SUPERBAT ushika uterekako
rero ako nakarusho kandi novuga canka kabijya dusanga muri SUPERBAT nkavuga rero yuko twebwe tuje bwa mbere gushimira abantu bo mu ntara nziza ya Butanyerera ari bo novuga bafite ikibazo ca mbere mu kugura amabati aramba amabati ya SUPERBAT mu minsi na stock tuzoyivida stock ye ntishaka kuba vide kuko irahari gushika 2028 ahubwo gumakora yandi menshi kandi igituma twebwe dufite ikibazo ca mbere mu mabati ngaha muri Butanyerera ni kubera ko abanyengozi n'abantu baciye ubwenge kandi bazi kumenya ibintu vyiza ingozi n'abantu bavi Bujumbura baje kurangura ngaha hana bavi Bujumbura baje kurondera amabati avuga ati amabati yacagura abanyengozi ya SUPERBAT niyo rero mu rudandazwa ucuraba mbega kiofre mieux utangana umunyengozi urabona yuko abazi kwishikira ku isoko mpuzamakungu turazi ingena muri mu bantu babatanga kori ba mbere nico gituma rero twebwe kuza ngaha nitwihenze kuko muri Butanyerera turazi yuko dufite abantu benshi bagura amabati tuje kubashimira tuje no kubabwira yuko imiryango iguma yuguruye muri SUPERBAT kuko SUPERBAT ni yabe n'igihugu si ya wewe si ya jewe ni yabe n'igihugu niryo shiramo rya mbere ushobora kuvuga amametero wifuza ko gusasa ko inzu yiwawe ukavuga ati ndabona ko musoma abati migongo 11 ariko jewe inzu yanje ifite metero zingana kunuko murashaka kunkorera ibati rikwira hose rimwe abafundi bacu Imana yarabahezagiye muvuga rimwe bakumva kabiri baba bikoze neza cyane nivyo nshobora kuvuga kuko ndanagushimira nawe nk'umukiriya yahisemwo novuga gukoresha amabati ya SUPERBAT namambaza bijya vy'isibe ibiza n'isibe timbega mu mazu yagurutse mu gisagara harimo amabati ya SUPERBAT abantu bakarahira toya naho ndigera mbona sivyo none sivyo aho ngiye hose bo ndagira urazi gituma none amabati ya SUPERBAT bayasakaza imisumari ya SUPERBAT kuva ku metero ku masantimetero 3 gushika kuri 12 bisigura ngo umuntu wese arakeneye imisumari ya SUPERBAT mu nzu yiwe kubera iki turazi ko abantu ngaha bategeza kuziganya mu dukese canke mu telefone canke mu mabanki hari n'abafite ya makese yo mu nzu baca bagura twa dusumari dutonya mugabo ngira si muri Butanyerera iyo yana karorero ndashatse kuvuga uko bigenda kose none abakozi b'Imana ntibazudukese abakozi b'Imana oya tuca tuva hajya tuca tugenda voilà mugabo banza numva nk'uburose amahera mu ijoro uciye bika mu gakese ugera mu gatondo ntiyikorera nk'ubosanga nawe gafise je hari umupaseri ambwe nzozo ndakakoresha ariko urumva yuko ncamudamubwira ati okay tucaja muri SUPERBAT ngura agasumari ka santimetero 3 camponda canke ndondera misumari minini rero y'amabati novuga urashobora amabati ya SUPERBAT ukacugura n'imisumari bijanye yo muri SUPERBAT rero ndashimira aba engineer bubaka bamaze imisi bahanura abantu gukoresha amabati yacu ndashimiye n'abafundi bajya babita bamaso nabo vraiment baratanga impanuro nyinshi cyane kugira abantu bakoresha amabati yacu nkashimira n'abayagura ndashimiye kandi n'abakozi bo mu nzu kuko nabone iyo bariko baratanga ivyiyumviro kuko igihe baba bariko baratanga komanda abashefu aracambwa ati boss ndarumvise kuri buntu amabati ya mbere ni SUPERBAT ntibaguhende urumva ko no mukozi wo mu nzu canke wa muntu wo mwisoko agiye kuraba ikintu canditse kagaca asanga nta SUPERBAT iri kanyogati amabati yose si SUPERBAT bati ya SUPERBAT rirafise ikirango arico logo ya SUPERBAT neza cyane rero nkabwira abantu yuko rero duhiriwe dushishije niryo shira hamwe mu Burundi bwose rifise aho ushobora gusanga mu ntara zose amabati yaryo niryo shira hamwe rya mbere ryumviriza abanywanyi baryo niryo shira hamwe ryanateguye ihiganwa kuva Burundi bwikukira ya mbere ry'umuziki aho kiriki yatahukanye akabido ubu dutazira tujya tuduga ntibakitwa tubido batwita udukiriku canke uduSUPERBAT batwita udukiriku canke uduSUPERBAT hari inkuru mwebwe mushobora kuba mutazi naho muje muva mu gisagara ca Bujumbura tubwire kamibarize intumwa ya 13 itanditse muri Bibiliya yari yuzuye umukobwa mwiza yego mwiza wa undi reka mvuge ati miss yego bamutazira ngo SUPERBAT yewe kai reka nanze ngurije ndabizi jewe reka nagiye ku mwuzukuru w'ibusiga canke umwishwa w'ibusiga kubera iki SUPERBAT abantu benshi bariko barayihurumbira cyane nuvuga neza impamvu SUPERBAT abantu benshi bariko barayihurumbira
nuvuga yuko urabona yuko igihugu dufise tugira kumbona kazoza dufise igihugu nuvuga kiri muri renaissance tugomba kugira igihugu gifise inganda nzima, inganda z'abarundi kandi inganda zisa neza. Urabona nk'umuntu aje nko ngaha muri radio buntu akabona ingene hubakitse, ingene hasa ibikoresho bihari, ni ibintu wagenda ushingira n'intahe ukavuga ati yaba vyakuna nabadogana hejuru ngo mubanze muraba. Voilà, bibaza uko hejuru hari hasakaye mu mwaka weze ku mwaka ariko hameze ubundazi ko hasakaje SUPERBAT. So urumva rero uravye ingene ino radio imeze, ndibuka kera mu myaka ya kera bazumva abantu ngo bumviriza ngo amaradio ngo Voix d'Amérique na za radio zo hanze, kubera nizo radio zaba zihari nyene zifise ivyankenerwa. Mugabo uno munsi umuntu yo kwishimira ariko arumviza radio z'indundi zo ngaha nyene zacu, nyene radio zikora n'amenyesha makuru bacu, anazigezemo akavuga ati wow, iyi kweri ni radio ikwije ibisabwa mpuzamakungu. Rero SUPERBAT nayo iri muri iyo nzira nyene, n'uruganda rushashe, n'uruganda rutamara n'imyaka 2 ukora ku butaka bw'u Burundi. Mugabo uri muno mwanya rurayoboye muno mwanya rurayoboye. Rero no gucamenya ati iryo banga ryo gutuma ugo ruganda ruyoboye nijyaye. Urumva n'uruganda rwaje ruje rukwiza ibisabwa mpuzamakungu kugira gwitwe uruganda rukora amabati. N'uruganda rukora ibintu rwabanje kwiga ibibazo by'abene gihugu. Abati none abene gihugu bafise icyahe kibazo. Turafise ikibazo c'amabati tugura, ugasanga dufise amabati hari nko turagiye ari Butanyerera mu Kirundo, aho hari umukecuru umumama yarafise amabati yaramaze imyaka 5 yasakaje, mugabo nyamabati arirabura, yaramaze kugwa ingese. Rero hari umuntu aca ariko arumviriza ibitangaza bya SUPERBAT ngene iyo batiri imeze, acagura ibati rimwe. Umuntu ariko ararengana hajya aribonye mu boss wa SUPERBAT, iyo foto irasirikira cyane ku marezo sose ko ibati rya SUPERBAT ririsa uraribona wenyine ngene bariyagayaga ni batiri bagisa. Mu boss wa SUPERBAT ati reka uyu mama ndamusakarire inzu yose. Urumva neza yuko jewe igihe nahashika naratangaye mbonye ayo mabati yarasakaye inzu yiwe, ndanababara kuba inyuma y'imyaka 5 yarasigaye yirabura kandi hari hasigaye ni ryabati n'umusenyi uyiguye ko curitobora umusenyi ukagusa naho cumuyaga usanga riceri guruka. Rero ako abantu boza baraba muri ubwo buzima kuba utatacizera ugira. Uno munsi turi mu gihugu tugomba kuba dufite ikizere cyejo. Uno munsi arugwaruka rukoragira ama projet agafata bon ce n'est plus de risque kubera barafise ikizere yuko ejo habaho. Rero SUPERBAT nuvuga ko ari uruganda gwaje kugira ruduye ikizere cyejo. Ibati rya SUPERBAT urisakaje n'imiburiburi ofisi imyaka 20. Urumva neza yuko ntibisa na bya bindi ufise ubo wasakaje bati ugumufamana ubwo buvuga uti mana yanje umuyaga woza hamwe imvura nigwi utangura kuganya uvuga uti aya mazi akarijako ryabatiraza kugingese. Novuga rero neza yuko rero inganda mwenizo ubona neza yuko ari uruganda gwaje ruzi neza ibibazo by'abene gihugu, ruze gutora n'inyishu z'ibibazo by'abene gihugu. Ubwo n'uruganda rwo gushikira nk'uburo rero raba nko mu muziki ndazi ngahara bibiganiro by'abafise impano zo kuririmba niki uzobasanga bamabidoga bavuga bati twebwe inganda ntizidushigikira. Mu Burundi raza ama entreprise abana ama entreprise Burundi bwamye ufise ama entreprise mugabo gacu usanga nta investissement ntibigera bagabura kurujya mukate nabone baba baronse bavuga batireka naba tubabegereko kugira twese tudugire hamwe. Biraryoshe rero kuba hariho uruganda apart go kwibera rukidandariza amabati gusa kubera amabati n'umuziki nta uri kuravyumvira umenga amabati n'umuziki ntaho vyohurira, umenga amabati na basket umenga ntaho vyohurira, umenga amabati n'umupira w'amaguru umengo ntaho vyohurira. Mugabo bajya abantu nabo mva nibo basakara bavuye mu nzu zisakaje canke iki. Kandi urumva rero n'uruganda
gwaje babone abantu bose ruba considera wo kwibaza yuko SUPERBAT n'aba influenceurs nkuko ba Cheval canke jeyo canke Arsene Bucuti umengo ntaho vyohurira izindi nganda niko zari zimeze iyo niyo myidogo twanamanye kuva no muri kahise tuvuga ati turakora ibintu tukagira inguvu warashaka ugasanga ndafise ijwi ryanje aho ryogera mugabo sindonka umudandaza umuntu nawe nafise ibintu abafise ahingura vyiza avuga ati reka bino bintu vyiza ndabifashishe na porte Simbizi wa Semavumba baba bafise rero ico cizere d'abord twe nta nico twigize duhabwa muri kahise ari mpamvu tuvuga tuti uru ruganda mbona neza yuko ruza ari nyishu y'ibibazo byose vya bene gihugu nuva neza yuko ugo ruganda nta murundi numwe atokwishima yumva yuko ahantu arara hasakajwe nugo ruganda ruguha icizere Chejo umva d'abord ubufise assurance usakaje SUPERBAT ukora imigambi yawe uteka mu mutima wawe utekanye ma priorite yandi yo mu myaka 5 amabati ntarimwo oya uzopambana nibindi mugabo amabati yoyo ntazoba rimwo rero urumva neza yuko birahwanye no muri yambona kazoza ko ivyo turiko turakora vyose dufise aho tugomba kugera rero duhiriwe duhishije yuko nk'ikibazo cyo gusakara niki twamaze kuronka umuti wacu kuba ariko barubaka urumva neza yuko umuntu amaze kubaka akagwana inzu yiwe akayiheza hama akayisakaza SUPERBAT urumva yuko azosigara hangana n'ibindi bintu mugabo uburaro bwiwe bwo buri safe good yego nuko bimeze reka nje kwa Chevalier intumwa ya 13 vuba muraja mu Kirundo yego mu Kirundo nka SUPERBAT muzoba mugiye mu yihe ntumbero tuzoba tugiye kunezereza abantu tunabumvisha kandi ko SUPERBAT ubu yakwiye mu Kirundo hose abantu bose bashaka kuryama neza bakarota neza bagura amabati ya SUPERBAT tubibabwire neza abataravyumva tubibabwirane n'umuziki birimo no kuryoherwa tunyagaza umubiri tumeze neza cyane na SUPERBAT nuko bimeze hanyuma turi muri Butanyerera reka ngaruke kwa Arsene Bucuti turi muri Butanyerera muno mwanya niho SUPERBAT iri mu zindi ntara buhumuza burunga Gitega Ibujumbura aho urumva niho uruganda ruri Kamembe bavuga ngo umuvo ntuca ku mwobo nibaza yuko uretse Butanyerera gusa avuze ati naho uruganda ruri Bujumbura simwe muza kuyagura gusumba Butanyerera akeka bari twe dutwara menshi ku buryo ahubwo bizorangira ni Bujumbura baje kuyarangura muri Butanyerera ariko mu zindi ntara Gitega burunga buhumuza how about mukanya meje kugira gutya nereka uyu mugenzi ni basketball ni tuzoba tuje kugira mu Kirundo novuga ko gufasha murabizi ko Butanyerera twagwananya kubaha Dr. Roger Rushingabigwi muri ako karere ka basketball tunamuramutse hama wabajije mu ntara twaragiye Makamba turafasha muri basketball twarashigikiye match za Aigle Noire muri ama Champions League bahoramwo iyo ni SUPERBAT yabashigikiye hama wavuze muri Buhumuza hari rugendo twebwe nk'abambasaderi tuzogira muri Buhumuza mu ntara za Ruyigi na Cankuzo kugira tubandanye dukurikirana ingene bene gihugu bariko ragura amabati nayo basakaje Igitega niho twari turi ejo urumva ko ariyo ntara ya mbere twaje tuvuye Bujumbura naho ne turahakorera rero burunga bavuze twakwiye ko twagira activity nk'iyo nyene ya basketball na football hamanga muri Butanyerera turahakorera rero navuga ko tumaze kwitwa ibati mvyeyi ivizwa ko mu gihugu cyose rero no kumenyesha yuko twebwe aho hantu hose hari umwene gihugu SUPERBAT isanga ni Nyamurenzi urasanga aho SUPERBAT no ngaha mu gashe kanu urasanga aho SUPERBAT no ku ruhororo urayisangayo bizwa ngo ahantu hose za Busiga za Mparamirundi mu Rukeco nshaka gukenera ibati basifu muri Tumako mugareka gushikira rero nije tumunabwiye ko twe tuje gushimira abantu bose bafasha amabati ya SUPERBAT ibaze nk'umukecuru wo mu Kirundo yashimye kugura ibati rimwe kubera ko amikoro yiwe amwemera kugura iryo bati rimwe hama SUPERBAT kirabiraba uyu muntu yagaragaje akisopa reka tumufashe ashikana indoto yiwe muri yanzu y'ivyondo yiwe kacumushira ko amabati akwiye hose ndumva yuko ngaho ni ryasengesha umuntu wese asenga avuga ati mana ntaho mbaho neza no munsi yo muntu nivyo ntatunze nka iri harega kiza ariko harafise amahoro mu mutima kubera ko arara heza hasakaje atabigwa kuko umutekano wa mbere ni aho baye mbega aho baye harasakajwe SUPERBAT nizere yuko kuri ico nyene
na ekipe yawe ya Vitali maze imyaka ijana Yego. itagira ikibuga reka kuva SUPERBAT je Yego. twizere yuko ikibazo c'ibisakazo coco Yego. SUPERBAT irahari rondera aho wubaka murakoze cyane gose Jezo gusabira sponsor naho usanze uri mu ambassadeur ndazi SUPERBAT izoguterera urakoze cyane kuri uwo mugambi nyene uvuze twarabibuze kwegera muri SUPERBAT shira mu rya basketball mu Burundi hariho n'andi mashirahamwe amaze kudusaba ya handball n'izindi bari mu nyubako twifuze ko amastade canke ama petite arena abafise amabati yacu ivyo rero twaravuganye na Federation ya Basket ku buryo kuri departement hajya hakinirwa basketball tuzashaka amabati no ko amabati yaho harame amabati ubu nanje no kwigira akabuga kanje mwitongo ryanje kari privé gaca ndagasakaza SUPERBAT hanyuma cawibaza amafederation waratevye kuko umugambi nk'uyo urafasha byose ni muri encadrement no musimba SUPERBAT igenda kurondera abo bantu bari mu nkinika bashigikira nuko yemera yuko hambavu yuko bayishorera nabo bakeneye guhurira hamwe bakidagadura rero kuvyerekeye Vitaro natwe tuzokwegera SUPERBAT neza cyane ibyo byose bizova mu kibanza ca mbere twataye mu myaka 2 iheze urabizi yuko turamaze imyaka navuga muri kino gihugu twabambere dufite ibikombe byinshi yego nta kindi muzosura ariko urumva Jeff ibikombe mu myaka 2 wo maze imyaka irenga 10 utagitwara ugiye Academy 17 we message Bodi Ngozi City guri hose na Kayanza United umuvugizi jewe haragakize barakunomye oya barakubonye mu message wowe urimeze nkatambira ku rukuta uri hose hanyuma we nawe je ntwara Vitaro muri komite gusa Vitaro basket ngorali SUPERBAT biki Borengo mandakuvyare yaguhezagira kujya kidume yahezagiye fizu nejeje kugira mu journaliste wa mbere ariko arakora neza muri 2025 jewe ndaguhaye mubatizo nka certificat uvyandike ko habe hari bisombe bimvuze hari korogo ya SUPERBAT yeti SUPERBAT bisombe bimvuze tuzobona nta kibazo urabona icabona ca mbere ni kamera ya Bucuti yego oya aho nawe muranciye bo nuko bimeze ndagusinyira ko ndakuvyaye ubunyene vyawe na Bucuti neza cyane ndamusumvye imyaka none ivyo ntibisi mukazi none uransomvye imyaka mukazi uransomvye imyaka mukazi oya mukazi uransomvye imyaka uravyeme akuvyaye nawe mukazi ndakuvyaye mukazi nawe ndakuvyaye oya kandi naragutazi no kugira mariage wagize mariage ya 2017 usumvye ameza ngahe ni nayo wowe ni minota umwe urumva ngoma ndakora ikintu byinshi ndagusumba ikintu cyonyine sumba ni contability nawe nagomba nakubaza imyaka ufise bwa ivyo ndavyirekeye ariko tugaruke muri SUPERBAT nanje ndashanda kubaza naho ndi muri studio yiwawe SUPERBAT ibona gute je narakubwiye nabivuze SUPERBAT niyo ya mbere ku isi ikaba ni ya kabiri ikaba ni ya gatatu urazi impamvu namye niyumvira uribuka stade ya Manchester United or the Trafford igira ikibazo cyo kuviba bace batelefona ubuyobozi bwa SUPERBAT ndaboti ntibari bwamenye ko SUPERBAT hari ubu burya ntikiviba urumva SUPERBAT isigaye gukemura ikibazo mu Bwongereza kiriya gihe rero manu igihe iva bace batelefona Mazembe ngo ngaho Ngozi niwe yaciye abaha nimero nuko bimeze reka twakire telefone mu minota mike dusigaranye tubaze kuyaga ku bitari bike kubijanye na SUPERBAT reka twakire telefone 2 babaze batubwire ico bipfuza ikibazo ico baterera kugira tuce dusozera na kino kiganiro ariko twabwiye ko amahoro Maro cyane ndamukiza muri kumwe ashangira bahora wumva cyangwa ukababona mugabo utarababona ku maso Asa ndo amasaderi rero w'iradio buntu rero bitwa ni mubona wibunogera yo mabati je kabisa mwinoti ntegoza kuyagura ku masanganzira wana yumvise ubukomezi bwayo SUPERBAT ndi mu migambi kuyagura nyene bu kwa kane nzakoresha muti kabisa wanda maze kumbuka yambere umusuma rudapfa no gutobora yego warizuramenye mwishuri wabo wakangaye wewe ko numva umengo urabitora cyane mwishuri warabitora urumva kufata neza Zewe kabisa n'uyu muntu w'Igitega yariko arabivuga ku radio Singintahe ubu twaturi kubaje n'umufundi akora ku masanganda none ko ndamubaza kuba ari wazonyubakira yego abafundi ba SUPERBAT abwo no kubazana muri defile itariki imwe kwa gatano ubwo nabakozi kunameza no mabati umva ni wazonyubakira ni iyo nzu yambaye ko ari sawa cyane yo mabati ya SUPERBAT urakoze nawe murakoze no kuri ayo ntegeza kuyagura ahubwo tuzosaba Marcelo yuko abafundi bose bubaka
itariki imwe kwa gatanu bakora defile kandi badefirane badefile na SUPERBAT BGV 30 umuntu ashaka kurikorako aze yumbirize kuko bajya nabo bakora muri SUPERBAT kuko nibo barangaje amabati mu bisanzwe ugiye kuraba ahantu hasakaje SUPERBAT naho uharabisha amaso nakajagari kaba kari muri ayo mabati ofete asakazwa n'amabati asakazwa isuku kuko amabati numva hari andi mabati ubona umengo bayakatishije namba ari mikasi kumengo birakataguye burya ibati rya SUPERBAT aho urisanzije irindi riza ryakira irindi rikaryakira umva yakira nako uko nyene ahantu general numiwe n'ahantu abantu bakiri bato bakiraba barenganye babona umwigeme mwiza w'ibisusu ngo hirya SUPERBAT hirya SUPERBAT allo amaje wewe turiko turajana mu mbono kazoza hamwe na SUPERBAT allo Ego ninde Nishimwe jide mu rugongo muri commune Gasego bwa sare nyene hande gasare gahemwe mwoko rikosa ryo kudasakaza SUPERBAT mwe turabumva gusa twe ntayo turabona nko muri aka gace kiwacu ngaha mu rugongo umve Marcelo mukama wa Jashe nakazi ki aho murabadushikira uwo buri bati ga SUPERBAT mugasheho nguri bure ku masanganzira ahubwo nawe uraraba neza yuko utazimiye canke hari gusanga bababesha ngo inindi karite ngo ya SUPERBAT ico kintu abantu babadandaza canke babaki barakunda kugira ubwo bubandi ukasanga umukiriya aje ubwo ati je nshaka SUPERBAT urumva ngo inindi karite nibibwe guheruka kuza ibati rya BG32 rya SUPERBAT rifise imigongo 11 kandi uwo mugongo amasonga yaryo ntasa isonga ino aho riba rihera hamwe haba hubitse andi haba huguruye niho hari code ya SUPERBAT ikigira kabiri naco logo ibati ryose rya SUPERBAT abantu ko turaba kuri ntuzenya ibiriko kano karogo n'inyundo ibati rya SUPERBAT ririko igicapo cha SUPERBAT cibati n'inyundo ntihagire umwene gihugu azobwe ngo ibati yaribuze amabati ya SUPERBAT arahari kandi ari ku giciro cyiza gusa ingorane nabo bantu babakeneye guhereza abakiriya ibishakashaka nk'ukura aho babibyita basangana amabati atariyo abahenze ngo ni deuxième qualité ngo se ngo nindi qualité yego nta qualité ya mbere ya SUPERBAT nta qualité ya mbere ya kabiri ifise SUPERBAT ifise qualité imwe y'amabati haba kuri BG28 na BG32 qualité ya SUPERBAT nimwe gusa uri umukiriya uvuga ati jewe nkene gusakaza SUPERBAT genda uvuga ati nyereka kwiribati rifise logo ya SUPERBAT kuko ari gasho usaka gihungura nka BG28 yego ama BG30 niyo afise ijya migongo 28 ijya mirongo 28 isakarana rero ayo mabati rero umukiriya azoza banza kubaza ati nyereka yuko logo ya SUPERBAT iriko gira ntonyibe ntamuhereze y'amabati asakara imvura iguye ko agacagwa ingese ibati rya SUPERBAT ntirigwa ingese ubunyene tuvugana ubunyene turi nga muri studio SUPERBAT ya mikora ifise stock irenze imyaka 2 imyaka 3 hajya mwavuze ngo mufise y'amabati yo gushika nuno munsi nubu 2028 turi muri studio nubu turi muri studio ubunyene turi muri studio bisigura yuko stock iguma ari imyaka 3 nitugira tugabanya stock itari imyaka 3 yambira abantu baje bayiyore hama ntihazogira umuntu avuga ngo yabuze ibati afise nimero yari yahagaragaza oya kame muhoyo bayate tuvuge basiko ego urumva abantu bose ari ivyapa bashobora no gusanga ivyapa bitari ivyo wacu mbwa matari kwa dandaza bara yiwacu kuko niyo mabati yamaho neza cyane rero ndabambwire yuko uno munsi ico gutezwa kumenya no kugenda ukabwira umudandaza ati ni SUPERBAT ntuhendwe nkeneye SUPERBAT reka twakire uwa nyuma tugeze igihe cy'isaha 5 n'igice kumbure tuce turangiza na SUPERBAT turabe mu yandi makuru allo oui namahoro cyane amaho igihe Turi karutse mu gitaramo ego none ngike batu umuntu ari keneye mu kira gute umuntu ari keneye we uvuze ko uri mu gitaramuka kuri santre
kuri centre aho hantu nta bati rya SUPERBAT rihari oya ntarahashika reka ndamubaza marikero mugabo sinumva ingene ba Patrice n'abandi batandukanye urumva ashobora kuba badafise SUPERBAT ntivyumvikana azoza aragutelefona bagitara kibuhiga kuri centre nzoca ndababwira ubu nyene ndaza kumubwira ahantu ashobora kuri kubo ndakubwira mu kanya iki naco ntaguciriyemwo tuteza kubiza tuributsa bene gihugu ntihazogira umunyagihugu canke mwene gihugu avuga ko yabuze ibati twebwe muri SUPERBAT turafise imbuga ngurukana bumenyi turafise nimero de telefone yamaho umuntu ashobora guhamagarako kabisa turafise page ya Facebook nibaza ko umuntu wese akeneye aba afise page ya Facebook yiwe wanditse ko SUPERBAT ucubona izo nimero ushobora guhamagarako 320 subiramwo 69 majana 320 ego 69 320 doroshe cyane ni waribura kuri WhatsApp ukaribura kuri Facebook waribura gute kandi hari abantu hariyo n'imiduga ya SUPERBAT kwiragiye igihugu cose kana je baguma banyumviriza nabo telefona kuri radio buntu yero banihagire umuntu atelefona atashaka no kugura ibati gusa kugira yumve ko telefone ngo ngo iryo bati nararibuze kandi atigeze arironde ivyo birabaho urasiko tumaze imyaka myinshi mu mwuga aho umuntu ashaka gutelefona kugira ngo yumve ko yahamagaye yumve yikwijwe ryaciye mu radio kuko arumva nimba uhamagaye ugavuza ibintu taruzi uri kurahubisha abantu ariko barakumviriza kabisa n'uyo muntu wo mu ambassadeur w'iradio y'abatelefonye ni vyiza gutelefona mu kintu utahura ushaka no gushingira intahe aneza cyane nuko rero turangiza reka ngende kwa Chevalier turangiza akajambo kanyuma ku bantu bariko radukurikira cyane cyane ku kijanye na SUPERBAT tuca turangiza ego murakoze akajambo kanyuma nuko abatumvise abariko baratwumviriza babwire n'abataronsa ayo mahirwe yo kumva amateka ya SUPERBAT babibabwire ngo twabibabariye yuko umuntu wese ategerezwa kugirane gusakara na SUPERBAT turi mu bihe vya Noel umurundi wese hari abashaka guhindura agashati yambara agashati keza ku munsi mukuru n'inzu yiwe ategerezwa kuyihindura ashire kwibati rya SUPERBAT ku bw'umunsi mukuru turyoherwane na SUPERBAT alright kwasi mbi ego hariyo kantu nagomba nkosore gato nimero za SUPERBAT ni 69 310 310 majana 310 majana 310 368 majana 320 majana 320 69 320 urumva no vuga mu kajambo kanyuma nuko umuntu yovuga ati muri abo surtout nkuko Bucuti yarabivuze hari abantu batelefona bagomba gusanyene kugira abatelefone gusa umuntu ntiyo buri bati rya SUPERBAT mu gihe yo barikeneye bavuga neza yuko uwo rikenera yohamagara kuri izo nimero 69 310 cyangwa afise icyabaza hari umuntu abakeneye kubaza ko twebwe ngaho ko tubona ngaha turi vyabona mugabo ntidukora mu ruganda turi abantu bashinga intahe bamwe twumvise intahe zayo twaza tugashinga intahe ko byo twumvise ibyo twaboye mugabo ari umuntu ashobora kuvuga uti kugira akeneye kugira icyo abaza akeneye kumenya amakuru menshi akeneye kurangura cyangwa akeneye kugira iki arashobora guhamagara kuri izo nimero hama twifuriza abanyabutanyerera bazoze mu Kirundo Butanyerera kuza gushikira izo nkino zizoba itariki 28 All Stars bazoze no gushikira umuhungu wabo Kiriku yasakariwe na wene na SUPERBAT ntanyagirwa n'inyama ze ntanyagirwa ubonye bazita inyama ze SUPERBAT SUPERBAT ura ntinyagirwa rero numva ni ivyo barundi nyene hari umuntu avuze ati twebwe ntituriko turahimiriza ngo abantu ngo bakure ko ngo mabati bafise ngo basakaye SUPERBAT mugabo bonyene babona yuko biyumva yuko boba mu mbona kazoza yakuye ko ku nyungu zanje uko navuga ati ego hono se jame wowe ubona inyungu zawe uzobikora ubona inyungu zawe yuko byunguka ego murakoze cyo nomunganira Simbizi abantu barashaka kwiyumvira ati none SUPERBAT yarazungurutse ibona yuko abantu baza kwivugira arabo batatu twebwe imbere yo gushika kuri no ntambwe hari intambwe twahereyeko yo kuzunguruka tukabaza abantu basanzwe badandaza amabati bakadushingira intahe twaragiye Igitega twaragiye Ingozi ngaye impande ya Wina urahabona impande harabana twaragiye hajyanye kuri ryayo ibuye hafi ya station turabaza abantu baradushingira intahe twaragiye Igitega twaragiye mu ntara zose bire tuza gushinga intahe nivyo natwe twageze ice bita monitoring turagenda turabaza nabo baradushingira intahe hama turaza turabibabwira kuko twaravyiboneye twarahuye n'abantu baje kugura ibati bakavuga ati naramaze kumenya akamaro ko gukoresha ibati rya SUPERBAT kandi ico dushimira abantu bo mu Butanyerera baraciye ubwenge ntawo kibahenda kuko barazi ibintu vyiza mu bintu vyiza dusanga muri SUPERBAT
akajambo kanyuma ko gushima no gusozera. Okay, akajambo kambere ko gushima ubwa mbere je ndaryohewe kuza ngaha muri radio televiziyo buntu nijya mbere ndahinjiye kandi nibaza ko atari n'ijya nyuma. Ndashimiye kwanza ngana batwakiriye wakoze nk'umunyamwuga biraboneka yuko nawe usakaje na SUPERBAT. Bisa regala je super. Je nibaza yuko ni bogari ndakubonye nenga aho gana wicaye simbona wewe mbona ibati rihagaze yego. Yego. Hanyuma rero reka ndabakengurukire cyane namwe mwakoze kuza haragendwa nibaza yuko nejo canke hirya yejo ari kindi kintu muri SUPERBAT bashobora kumenyesha kumbura bariko baradukurikira abakunzi ba SUPERBAT radio TV buntu na SUPERBAT nibaza yuko umubano ni mwiza cyane nizere yuko nejo canke hirya yejo mufisa akanya karibu cyane. Nukuri turabashimiye ku izina ry'abo twagendanye n'abantu bazwi cyane gose. Nanje rero nzogaruka nganda baramutse kuri match ya Ngozi City nje kwakwita konzi ya King Kong. Pole sana. Match yarabaye. Ugire kwa Nyerera. Ndamutse kandi abamama bo bafana ba Ngozi City babari ku isoko ndenganye gumamba gati musemaji yego muvugizi wa bitaro n'abakunzi ba message nukuri mufise umutima mwiza abanyango Butanyerera b'Ingozi muri abantu beza vraiment nico bituma je navuze ko ngana savye bwene ntara yego naratumya na poshe nazaramvugira be nabajere urandika ikete munyakire kuko imirimo yanje ndayikorera Ingozi gusoma ni Bujumbura kandi abanyengozi bankunda gusoma abanyabujumbura mvuka nduguriye twamugiye kabisa. reka tuve muri SUPERBAT tubandanya na kino kiganiro. Murabona yuko umwanya uriko uratujana ariko bavyari ngombwa ako tujana n'igihe birumvikana ugomba kujana n'igihe birumvikana yuko utegerezwa guca muri SUPERBAT. Abariko adukurikiye bari hirya no hino ahatandukanye twizere ko mugenda mugira ibihe vyiza cyane. Anayitwa Umoja nizere ko nawe ubugenda ugira ibihe vyiza cyane kabisa. Naho imisi umenga ni myinshi ahuri nizere yuko ibintu biba bimeze fresh. N'abandi batandukanye hirya no hino twizeye ko mugenda mugira ibihe vyiza. Anayitwa Alain DJ avuga ati kameme ati abantu bari bo muri SUPERBAT nabo barahawe ikaze muri Viva alizwahe baza yuko sogenda tubigarukako. Anitwa Beckmas iti tuko pamoja, anitwa Leonard n'abandi batandukanye iti turi kumwe Foster kumugomera mugabo ari mu gisagara ca Bujumbura ati turi kumwe cyane Donacimento mu Mivo Pax Desire Cope Kinyamurenza ati turi kumwe cyo kimena ba Abraham n'abajama ari muri Cope Ngozi aho se twizeye ko bamugenda mugira ibihe vyiza cyane. Okay, we go twamaze guhera muri Primus League birumvikana ani nkino ozibirarana nkuko twagiye tubigarukako.
birumvikana yuko ni muri weekend Ingozi kuri stade Urukundo ni Ingozi City n'umugwa Flambo di Centre ni rukino ogwikirarane go kundwi igira iya 14 mbega bizoba bigenda igute hagati ya Ingozi City n'umugwa Flambo di Centre twafasha akanya ko kuvuga byinshi kubijanye na runo rukino je nababwiye statistike zanje uko biba abyifashe ni match izo bihagaze ku bakinyi gusumba guhagara ku bamenyereza naho abamenyereza nabo nyene basanzwe bazinanyi baranakoranye mu mugwi umwe ariko ni nk'umwigisha hamwe na mwarimu umwe yabaye umwe mu menyereza wa mbere undi abo wa kabiri ariko bitavuga yuko twaba twagiye tubibona bitavuze yuko nka Rukundo Jean de Batazira Dodi bishora kumugora ugasanga aratakaje nkuko kandi mwarimu ashaka kubwira umunyeshuri ati kame migenda kwigisha harutwo nibikiye nitwo ngiye kugutsindisha ibi rero tuzogenda atubigaruka ko hagati y'umugwa Ngozi City n'umugwa Flambo di Centre reka tuve ngaho cyo twerekeza ari mu ntara ya Bujumbura ndavuga mu Cibitoke mugabo kuri stade Urunani mugwi wa Bumamuru bakira mugwa wa Aigle Noir nayo nyene ni match navuga yuko itazoba ayoroshe na bukebuke umugwi wa mbere n'uwa kabiri ahantu ico ndiko ndabona nuko Bumamuru yarahira arengwa biravuga ati kweri nta buryo umugwi wa Aigle Noir wo tuvana mu Cibitoke ati naho batwankiye ko abafana bataza Aigle Noir n'impaka tuyimire tuyidundire kuri stade Urunani mu gihe Aigle Noir nabo bavuga ati kameme twatanguye championnat turi mu kibanza ca mbere twipfuza yuko phase ale irangira ata muntu yicaye ku ntebe yacu niko biza kurangira canke biraza guhinduka Bumamuru iyi ntebe bayicareko ku ncuro ya mbere Weitendesi mugabana yababwiye uko ndiko ndabona mu mpapuro nivyo Aigle Noir no mu gukomeye ariko ndavye determination sizimwe umugwi wa Bumamuru uri bien déterminé gusumba umugwi wa Aigle Noir mu kano kanya kandi Aigle Noir reka ndababwire yuko bazoduga bafise akantu k'ubwoba kuko nta mu gutotinya Bumamuru wayisanze iwabo amplisi Bumamuru isanzwe iri mu bihe byiza aha rero novuga yuko Aigle Noir irafise akazi match nuko mu kibuga nyene bishobora guhinduka ariko natanze 60 kuri uruhande rwa Bumamuru ntanga 40 ku ruhande rwa Aigle Noir ivyo bishobora guhinduka ko ni football ifise realite zayo ariko ndiko ndaraba uko bimeze umugwa Bumamuru ntitwaje kuri muhira ariko uri bien déterminé par rapport y'umugwa Aigle Noir nagenda babwira impamvu dufatiye ku bamenyereza murazi barazinanyi Joseph Bipfubusa yarabaye muri Aigle Noir Jimmy Ndaize yari muri Aigle Noir Joseph Bipfubusa yarabaye muri Message Ngozi Jimmy Ndaize yarabaye muri Message Ngozi Joseph Bipfubusa na Jimmy Ndaize bose barabaye muri equipe nationale barazinanyi nibaza rero yuko urukino ruri rurafise ukundi kuntu rutunganijwe urukino hari utundi ayandi maanje arimwo apare y'abakinyi nagenda babwira yuko Aigle Noir bari plus dynamique wanashaka plus physique par rapport ya Bumamuru mugabo Bumamuru nabo bari novuga bien expérimenté par rapport y'aba Aigle Noir dépendamment n'umwanya championnat bafise mu maguru amazina ugiye kurabasha ka bienvenue ugiye kuraba n'abandi batandukanye abavyamungu Raoul n'abakinyi bagiye baja hirya no hino bagiye baterura ibikombe bitandukanye kerekeswa muri Bumamuru kerekeswa muri Message Ngozi kerekeswa nandi atandukanye ukabona yuko bafise une certaine expérience gusumba aba Aigle Noir nuko bimeze urukino novuga yuko tuzorufatira akanya kumure ku musi wa gatandatu ndaba Ngozi City na Flambo ndaba Bumamuru na Aigle Noir uko bizoba vyifashe naho twe twabifatiye akanya nuko bimeze tuva ngaho tujana mu yandi makuru